abakunzi bawe mu guserukira gihugu intamba mu rugamba bashobora kwibaza ati mbega Elvis Kamsoba dosubira kumubona ryari yambaye zamayo z'igihugu cy'u Burundi kuko inkino ziheruka ntitwakubonyemo kuvuga yuko bihagaze kugira ugaruke mu guserukira gihugu canke ubutumire ubwo buracyaburonka nibyo abanaho bitaruko haro na murumunawe mwene wanyu Pacifique wewe bimeze gute arahava aduhava yemera kuza nawe gukinira mu guserukira gihugu nkeka mukazana kubijyanye n'ibyo kabisa abakoca ibyo byose ni kubishyira mu maboko y'abakoca kubera niho badecidinga umukinnyi bakeneye jewe ndi 100% ndamandi ready kuza gukinira igihugu yani igihugu cy'amavuka ni kintu cyo kwishimira nyene yani iyo mpamagawe ndi abandi family yanje yumva umunezero kandi nkumva umunezero yeje nuko mwene umwanya misiri imbere azushaka babankeneye ndokomana ready kuza bijyanye nabyo byamucaye wanje Ngabire Niyongabire Pacifique na nyene ndibaza arafise umutima wo kuza gukinira igihugu asha n'umukinyi mwiza cyane n'umukinyi genda kuze mbona yani ndibaza bamuhaye opportunity yo kuza gukinira igihugu cyacu ndibaza azokinira umutima wiwe wose kandi ndibaza muzobona ibyo ashoboye abakoca amaze kuduhamagara hama tukagaruka ubutumwa nyine ndobaha abakunzi b'intamba mu rugamba abakunzi banje nuko banyene nukurindira umuriro uko ndovuga kubera itimu ko ndayibona itimu nize cyane ifite abakinyi benshi bazi gukina umupira bigatuma twebwe nyine turi hanze turi ngaha cyangwa tugwe sometimes tutumigwa tumanye biduha inzara yo kuza gukinira kubera iyi timu ifite abakinyi benshi bazi gukina umupira ituma itimu ikomera nkuko nyenda yibona yene ntaje ndamandara umupira arahaba tumukinye nuko nkene gukora ukuntu kugira inje nzobushobore kumushira kuri bench rero nta kuntu nyene kurindira nyene Imana iyo nta kuntu nyene iyo umukoca bati Kamsoba ingo nzoza nyene koresha ingufu kugira nyene nshobora gufasha igihugu kugenda imbere.